Yasi nuko vyifashe twamaze kandi kugaruka amakuru twagiye turategura kuno munsi wa kabiri muri rusangi amakuru kandi arikavunga mu muziki ndundi bwana Rubambo OG unkundire kwa kino kintu. Umuziki wacu uri ku ntambwe idasanzwe kandi amavuye mu muziki wacu uracaka n'indi ntambwe cyane. Muri LinoG cyangwa isendo wa Yezule yaravuye muri management Wema Entertainment. Neza cyane nikimenyamenya n'urupapuro Wema Entertainment yarusohoye navuga ati LinoG ntitugikorana kandi tuvanye ku neza. Naho biruko umwe mu ba promoters bakorana LinoG Landry promoter nawe yaravuye bikozwe na Wema Entertainment cyangwa Wema Nela. Ariko nibutse abantu neza ko sinshatse kubigaruka ko nshatse ku kintu ca Alvella muhimbare. Aho makuru ashobora kuba navugwa neza ko Alvella muhimbare nashobora kuba agiye kuva muri Wema Entertainment. Iyo ni nkuru itarakoza amaguru hasi. Iva muri inde Wema Entertainment. Yuko ashobora kubagira veyo. Ndavuga Alvella muhimbare. Nubwo tutaramenya neza higira gute ikinyegeje nyuma yavyo. Akaravanye nuko guma atwinyegeza no munsi twakwa tumufise muri ntuza kuri apere basi. Hari kintu nkunda kubaza. Kuba LinoG yavuye muri Wema Entertainment. Benshi bavuze ko agiye kuba agiye kuronka iterambere mu muziki wiwe kubera ko umuziki agiye gukora ku mwanya kandi agiye uko avyifuza adafashwe na management. No? Kuva muri Wema Entertainment kwa Alvella muhimbare. Amakuru avugwa nuko ashobora kuba Alvella muhimbare ashobora kubagira veyo. Apana ko ari Wema agira mukure muri Wema. Ni wagira yivaneyo kare wagira ve muri Wema bivanye n'ukuntu ari karafatwa. Alvella muhimbare hamwe yova muri Wema Entertainment. Ikintu cyambere cyo ndikunda bana nkanalize nakoze nuko Alvella kuva giye muri Wema Entertainment. Indirimbo zisohora mu mezi atari make. Amezi atandatu. Kandi na LinoG kwaruko. Na LinoG kwaruko nyene ikibagiwe n'umusore Kid Ngabirano we yavuye atacagize gute atacakotse. Twarutse amusayininga vayo atacakotse. Byarabaye twagiye turanabibona buki ariko amavuya umurivyikazi nka Alvella muhimbare kuva muri Wema Entertainment. Bizovyara iki muri kariyeri? Reka tubanze turabire hamwe bwana Igor ivya Wema Entertainment bose barazi ukuntu yaje. Bose barazi ukuntu yaje ifate baririmbyi benshi misanzwe abatazi Wema Nela asanzwe ari umurimbyi w'indimbo mpimbazamana. Mugo muri Wema Entertainment mukuza Wema Entertainment yajimwe ibice bibiri. Harimo igice ca gospel, harimo n'igice kandi ca secular profile. Nyamba muvyibuka Lenine yaraserukiye management yaraserukiye Alvella muhimbare. Landry agaserukira LinoG na Kid Ngabirano. Kid Ngabirano we yarinze ava atacagize gute ataco avuze. Yes, imbere y'ukave nko kunyeti ko tayivuga ndibuka ko je na mugenzanje nga twatanze amakuru yiko birabera muri Wema hama kabisa Wema acarugarira Alvella muhimbare kuzaraza mu biganiro hehe muri Black. Kandi ivyo twavuze byavuye biba gute bibavyo nikimenyamenya Kid ntiyaragamyeyo budakeye kabiri LinoG ngo aragize gute aravuyeyo. Entre ta lebo si management ikiza abantu bose bagumanya amakenga avuga nkuko none uyu muntu wo muri gospel nkuko koko azohava afata mu minwe bano bantu bo muri secular. Nituzova rusanga uvu nyinshi yazishize muri Alvella muhimbare gusumba abandi. Uyundi mwanya bakavuga ati Wema Nela yarasanzwe arimba mugabo ntaho yari bwagere. Ubwo iyi sinzira yashatse gukoresha yo kwinjira mu muziki vyoroshe hama ahejeje agafashe azoca avuga ati abo twavyanye baramaze Wema Nela. Ati nimba yari ashatse kubigira nkuko nta kuntu yari kwiyumvira akagira ibintu kijamajama agafasha abana b'igihugu atarinze regurira ino systeme ya management. Nivyarangira nabi tuzova tumuvuga yuko Wema Nela yariko arifashisha abandi bana kugira ngo aronka hafi ukira. Eka ivyo vyose ivyo nibisari twarabivuze muga. Heko twarabivuze. Twagize gute
twarabivuze uyu munsi rero Wema Entertainment yose isigayemwo umuntu umwe Alvella muhimbare ubona so wundi nava muhimbare nawe nyine kuri ubu tuvuga yuko agira gute agira ntashobora c'est vrai reka tuindirikete hinge gatoya reka tuindirikete officielle yanonsa yuko atakiriyo kuko hoho Wema izo kwandika ego peut-être Alvella muhimbare azorungika kuko si Wema izomukurayo niwe azokwikura urazi ikibazo mfise kindi ndiko ndimvera ko usanga n'abantu bavuye ubwa mbere aribo bademanze kuvayo hama arabatanga kuvyandika bon ntabyo tuzi kano kanya kadufata ivyo twabonye mugo twabiri hamwe muri rusange burya mu Burundi management irashoboye koko gufinansa umuririmbyi habuze kingo ama management dufise mu Burundi aze amara imyaka 2 3 4 5 10 aze abyara umwana runaka nawe ave ngaha gere hariya nawe azana abandi habuze kingo tubone iyo stability y'ama management habuze kingo tubone management isoyo muririmbyi kavuga ngo turagusezerere tugatwakira abandi apana ngo turahagaritsa amasezerano nkuko onye atampamvu nimwe isigurije cyane garagara ndakubaza ikibazo Wema Entertainment abarimvyi bose yari ifise imaze gutegura ibitaramo bingahe nta numwe nta na kimwe uretse yuko LinoG yarose ibiteramo nibo bakonfirm inzira umva nibo baramufise sawa amugara Alvella muhimbare nta bitaramo yari bwateguye nivyo nyashiki ko kwanza Alvella muhimbare nk'umurimvyi ari mindiri mu mpimbaza ikintu kijanye n'ibiteramo cyapanzwe gute ndashaka kuvuga management umwanya irashaka kubaka neza cyane kagusenyura Alvella akiri mu minwe yacizo imbo vyibuka Alvella mu mwaka rari indirimbo 3 canke 4 of course ivyatandukanye cyane gose nigenje hehe muri Wema ahubwo akakanya ikindi kibazo nanje nca nibaza Wema Entertainment igiye kumera gute idafise bano bantu bashika batatu bose ndavuga Alvella muhimbare ndavuga Landi promoter ndavuga Hot Kid ngabirano cyo gena bamwita Hot Kid ndavuga kandi na LinoG Lenine we sinzi ivyi igiye kubaho gute ubutumwa yatanze manager wa Wema sinzi ko wibuka ko bihigeze kubaho ikintu management ya Wema Nela iserukirwa n'umuntu w'umugabo byarigeze kuza barandiri promoter baza gutegera umwe mu bagabo biboreka ko ni umushinga nawe wa Wema Nela aja bahanze igihugu nk'useruke nka chief executive wa Wema Entertainment gushika beshi bibaza ati none aya mategeko azananye hehe mbega ibintu bijanye na Wema Entertainment ibazwande yahinduye mu chief executive akajagari ikintu ushaka kuvuga nga niwe batanze amategeko yuko bino bintu ushaka guhagarara niwe yatanze amategeko yuko ndabiye ku ndirimbo nk'iya Alvella muhimbare nk'indirimbo uravye indirimbo ya Miss turahera basi ku ndirimbo yakuranye na Pin Pacho yakubakuye indirimbo zibiri hari umubavu hariho umenga n'izina okay duhere ku ndirimbo Alvella muhimbare yakoze ndakwibutse indirimbo imaze umwaka n'amezi mu mezi indwi haciye haza indirimbo ya Miss mu yandi amezi kandi haca haza indirimbo ku rutare naragerageje gutoza ubundi management nipanga ibikorwa by'umuririmbyi management ipanga ibikorwa by'umuririmbyi suwagira gute suwavyipangira which means kujya sohora indirimbo ni programme ya management ariko ndakubwiye nubwo bimeze nkuko Igor abaririmbyi rimwe na rimwe baratabwa mu kibazo na management ntibabimenye reka ndaguha akarorero nimba narakubwiye ko twavuze yuko umuririmbyi ikidingabirano agira ave muri Wema Entertainment hataragira ko avayo mugabe makutwe tuyafise kandi yarayo kwizego Alvella gacazira kuzaza akora media tour muri Black FM kandi ikabimushira ko igitutu akavyemera wumva neza ico gihe Alvella muhimbare atafatiranijwe ariko iterambere ariko eski yari kuzira ikosa rya mugenzi we rimwe rimwe management ari gagiriki akoresha amakosa abaririmbyi mbaze kintu hamwe Alvella muhimbare byoshika akava muri Wema Entertainment
niyihe nyungu ishobora kuza ku muririmvyikazi canke kwa Alvella muhimbare Alvella muhimbare ahagaze neza uwarubatse fresh Alvella muhimbare ahagaze neza kandi ahagaze neza kubera ko ari Wema Entertainment amwubatse wapi nimwe namambwira abaririmbyi ndakunda Alvella muhimbare kuri iyo mugiye gucuzinga management mushaka kujamwo banza murabe eske harageze management igufashe atawurigeza irindi gutakaza atawurigeza most of the time kuko urayirusha ikagera igihe bikayinanira igata ikiruka mu gihe isanze yaraho maze kugera nibyo irashobora kukuduza kure hashoboka gusumba waruri nkuko ishaka kugutibura mugo ntishobora kugutibura kure harenze aho warugeze nivyo vyibi vyava muhimbare ikintu cyambere muri make Alvella muhimbare ntashobora kugira gute ntashobora gutirigana na gatoya ikintu cyambere nkunde Alvella muhimbare aragerageza no kwegereza abantu babona ico wo mu mari wa muziki donc which means yaramaze kwiyubaka n'umuntu w'abantu ari no makuru karavugwa ko Alvella muhimbare ashobora kuba anagiye kuva muri Wema Entertainment tubirindiriza amaso turindire rino kete ko rishobora gusohoka yes teka tubarindirize turindire tubabwira ku munsi kuno yuko biripasa maybe hari uzosanga Alvella muhimbare watanguye kwandika kete maybe hari uzosanga Wema Entertainment ari tanguye kwandika kete let's waiting for it mwanya n'umwanya tuzogenda tuba makuru kuno yakaragira gute ariko aripasa mugaye cyo mu myaka kanya cyuka si ciza neza cyane mu kanya gato dusimbere kubavugwa kwa Mr Champagne